chano za Eka paso dusomera iryo jambo kandi ushikirize message aba bantu bagiye kuzodukurikirana kuko tuzaba turi kumwe nabo n'abandi bakozi b'Imana n'abaririmbyi bariko basenga turi mavuta adasanzwe turi masengesho kurangiza uno mwaka ni byiza nako uza tukinjirana mwizi imbaraga n'ubushobozi bwo kugarura ivyagiye kazi. Imana iguhumugisha mukozi w'Imana Pastor Murongozi w'ishengero. Nababwiye nitwa Pastor Imana irakiza Felix umugabo ndubatse. Imana ibahumugisha mwebwe uduteza amatwi. Rero nkuko mukozi w'Imana bivuze ni iminsi 9 isigaye kugira duheze uyu mwaka, iminsi 9 y'ubushobozi yo gusaba ubushobozi. Ni iminsi 9 dushaka ku iyo minsi ibamwo y'ubushobozi n'ubutware bw'Imana Data nyine ijuru n'isi so umwami wacu Yesu Kristo. Ya Mana ya Yakobo, ya Mana y'Isaka, ya Mana yacu nico bwituma ijambo tugiye gusoma riri muri naho mu bice bibiri umurongo wa 2 wonyene niwo tugiye gusoma. Iryo jambo riravuga gute? Ngo kuko uharaho agarukanye icubahiro c'aba Yakobo nk'icubahiro c'Abisirayeli, kuko abasahuzi babasahuye bakabanyaga amashami y'imizabibu yabo. Haleluya. Kuko uharaho agarukanye icubahiro c'aba Yakobo nk'icubahiro c'Abisirayeli. Amina. Kuko abasahuye bakabanyaga amashami y'imizabibu yabo. Pastor, tugiye gusenga amasengesho y'iminsi 9 yo kugarura icubahiro c'aba Yakobo. Hari icubahiro ugomba kwinjirana mu wundi mwaka. Ugomba kwemera uko watangwe 2021 uko ugiye kuyirangiza ko ariko winjirana 2022. Ugomba kuvuga ngo icubahiro canje nawe uri umwana mu ba Yakobo, nawe uri umwana kugisezerano rya Kristo umwana w'Imana, natwe turi ubwoko bw'Imana, turi mu ruvyaro rwo kwa Yakobo rwo kwa munda ya Aburahamu. Amena. Ijambo rero riravuze ngo kuko uhora hagiye kugarura icubahiro c'aba Yakobo nk'icubahiro c'Abisirayeli, kuko abasahuzi babasahuye amashami y'imizabibu yabo. Tugiye gusenga amasengesho y'iminsi 9. Ku munsi w'ejo wa gatatu n'abakozi b'Imana gusa sibyo. Hano hazoba hari abakozi b'Imana batandukanye, impani yari yose wewe ukoreramwo. Karibi ejo uhera saa 9 haraba hari amasengesho hano y'abakozi b'Imana, harimo inyigisho, amasengesho y'ubushobozi kugira ngo iyi minsi 9 Imana itwiyereke ikoremwe imirimo n'ibitangaza. Birashoboka ko ivyo utabonye mu kwa mbere wobibona muri iyi minsi 9 isigaye. Birashoboka ko iminsi 9 ifite insobanuro nini. Birashoboka ko ivyo utabonye mu kwa 2 kwa 3 kwa 4 kwa 5 kugeza mu kwa 12 mu itariki 21 y'uyu munsi. Birashoboka ivyo utabonye muri iyo minsi. Iyi minsi 9 isigaye ushobora kubona mu kiganza c'Imana. Tuzosenga amasengesho yo kwishinganisha kugira ngo twinjire mu ndi mwaka Pastor. Hari izindi imbaraga no gutwara ibitiruko. Tuzosenga amasengesho yo gushima Imana ivyo yakoze, ariko twongere dusabe protection. Turabona turi mu bihe bikomeye. Turi mu bihe bikomeye, abantu bafise ubwoba, covid, ingwara z'ivyorezo, ingwara ziteye ubwoba. Abantu muri iyi minsi bakorera satani baba ariko baja gutanga ibimazi, babitanga ikuzimu, batanga abana bacu, batanga ubwenge bwacu, batanga n'ibindi kugira ngo batubone. Ariko natwe tuje kwishira mu maboko ya Kristo. Muri iyi minsi 9 tubwira Imana yacu ngo warahabaye, ntiwemeye ko dupfa, nubwo imizabibu yacu bayononye, nubwo amashami y'imizabibu yacu bayakokoye, ariko ntitwapfuye. Nayo turayakeneye kuyagaruza. Turakeneye kugaruza icubahiro. Yasobanurira abantu harabaza kumva amashami, ariko nuzuzo kumva amashami yaje. N'amashami tuzoyavuga neza. Turiko uyu mwanya turi gutumira kubwira abantu ngo ntimusibe muri iyi minsi 9. Tuje kugira ntituje kuvuga ijambo ry'Imana. Tuje kubemvita ngo iyo minsi 9 ntibacike. Bizobera muri iyo minsi 9 muzobimenya nimuhagera. Hari imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukoreramo. Ni publicity bitangazo tuje kubahereza gusa. Ntabwo tuje kubabwira ubutumwa buri muri iri jambo. Ubutumwa buri muri jambo bwo kugarura icubahiro n'amashami y'imizabibu yacu yahanyaguwe kugira ngo twongere tuyagaruze buzobonekera muri iyo minsi 9. Amina bahumugisha. Ya murakoze abadukurikiranye mwese, kandi ndagenda bibutse ko muza muradukurikirana kuri Voix d'Espoir ijwi remesha kuwa gatanu saa 9. Tuba tuhari kuwa gatanu saa 9 kugeza saa 10. Kuri Buja FM ni kuwa gatandatu saa 9 y'ijoro kugeza 11. Kuwa mbere ni saa 10 z'igitondo kugeza saa 12. Imana ibahezagire kandi Imana ibahumugisha. Iminsi 9 muyibanemo natwe, ndaze ko ubuzima buzohinduka, abatabyara bazovyara, ibitangaza bizoba mu izina rya Kristo Yesu.
amen. Reka turangize dusenga. Mana urakoze ku muntu wese tuzobana mu iteraniro azogira umugisha kandi icyo kize kigaruke mu izina ryawe gira Yesu, amen.